turabibona iyo tubyitegereje cyane mu buryo butangaje ingene Imana yabirongora kandi yaturongoreye mu kubonesherezwa no mu kundi kubonesherezwa. Mbere abantu nk'abo b'Imana babandanya kugira kunguka mu bumenyi no mu nyigisho za Bibiliya ibyo Mwene Yera atanga akabitanga mu gihe kibereye. Uyu munsi niho nasoma ingene bene data ibyo kumbure ntibereye hano, ariko rimwe na rimwe hariho imyaka, amezi, ibihe batanga mu gihe hariho ikanguro rikomeye. Hano mu Budagi twese twarumvise havugwa ishengero rya bene data ryavutse muri iryo kangura ryitwa ngo ni Eglise des Frères, ryavutse muri iryo kanguro nk'ishengero ryo mu buryo bumwe muri icyo gihe. Hanyuma igihe bene data babiri bagenda i Londres ngo bavugishe John Wesley, abo bene data b'Abadagi babiri bari babaye mu mubatizo wa mwemu mu buryo bwabyo bw'inkomoko bagikora Yohani Wesley, John Wesley. Hanyuma bamubwira umunsi hari itariki 17 z'ukwindwi niho John Wesley yagira umwimenyerezo n'Imana, nyuma y'uko abo bene data babiri ntibabakoreyo ngaha turi, bagiye gufasha uwo mugabo uwo gushika hariya, gushikaho yari umuvugabutumwa, ariko ntiyari bwagire John Wesley umwimenyerezo hamwe wiwe n'Imana mu bwo buryo byabaye. Hanyuma mu buryo bwihuse arafatwa, hanyuma agira umwimenyerezo n'Imana, ahura n'Imana mu buryo bw'ubushobozi cyane. Kandi nk'uko tubizi mu nyuma yabaye intumwa iyo Imana yari ikeneye mu buryo budasanzwe. Imana iri muri byose. Urabye muri kahise urashobora kuraba ibintu byari bihari apana mu gusuzugura ariko mu gushima, kuko ibyo bintu byose cyari igikorwa cy'Imana. Birashoboka yuko atari mu burebure mu bwo tumenyereye, ariko abo bantu bari bafise ukurongorwa na Mwene Yera neza kandi ku rugero rukomeye nk'uko tuba dufise mu nyigisho yacu no mu bumenyi bwacu. Abo bantu barongowe na Mwene w'Imana. Turiyumvira kuri Krefeld yakoreshejwe mu gihe cya Riteri mu buryo bw'ubushobozi cyane gusumba Riteri ubwiwe. Uwo Krefeld yabatiza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, kandi yasengera abantu kugira ngo baronke umubatizo wa Mwene Yera. Inkuru mbere irashinga intahe yuko ngo yari ameze neza asumba abagorozi mu bijyanye n'ubumenyi, kandi yagiriwe ubuntu n'Imana mu buryo budasanzwe. Ariko iminsi yose habayeho, kandi turabizi neza na Mwene Data yarabivuze mu buryo budasanzwe yuko ngo mu ikanguro ryose havamwo imbyaro zibiri, na kera ariko byari bimeze. Hanyuma hari urubyaro canke umurongo watwara umuntu, uwo muntu hari umurongo utaba ari uw'imwemu gusumba irindi shengero ryahezagiwe n'Imana bidasanzwe. Ndibaza ko hari umuntu wo mu Pentecote wo muri Hain yashaka kwerekana yuko ku ruhande rw'ibintu byose bikamenyekanwa yuko Imana ngo yari ifise akagwi gatonyi, ni kuvuga ryari ryo shengero ryayo, iryo ryakurikira uburongozi bwa Mwene Yera kandi bakorera umwami mu gihe cyabo. Ni nako bimeze mu gihe cyacu. Si urugwi runini ruba muri kino gihe, kandi twarumvise Mwene Data avuga yuko hari ikintu cyabaye hamwe n'intambara ya mbere y'isi yose. Aravuga ahandi akavuga ibijyanye n'imibabaro iza ku isi, ibintu byabaye by'imibabaro ku bijyanye intambara ya mbere hamwe n'ibyari bikomeye mu ntambara ya kabiri. Aravuga ngo nimba iya gatatu, umubabaro wo kuramuka wa gatatu ushitse, aho rero
iyo mibabaro itatu yose irashika, ubwo rero aba hariho ukuvuka gushasha gutegereza kuba. Turabizi yuko igihe hariho imibabaro iriko iraza yo kuramuka ku mugore afise inda, hari ikintu gisohoka, hariho ukuvuka kuza, hanyuma bikabandanya. Hanyuma hariho ubuzima bushasha rero buca buseruka imbere y'amaso yacu. Turabona yuko ibintu biza nk'ibihata hano ku isi by'umubabaro. Hariho imibabaro iri mu Vyesho Yohana 3, Vyesho Yohana, kandi iyo itatu, imibabaro itatu ivugwa ibifatira ku gace ka nyuma ako tubayemo, kandi birashoboka yuko bisohoza neza inyuma y'izamurwa. Niko bimeze, ariko ikintu kizwi neza nuko iyo mibabaro nyene iza igakubita isi, binakubita ishengero. Kandi iminsi yose igihe imibabaro nk'iyo ije ku ishengero, hari ikintu gishasha kivuka, hari ubuzima bushasha busohoka buvuye ku Mana bugaseruka mu ishengero ry'Imana nzima. ata mibabaro nk'iyo nta buzima bushasha buhaba. Sinzi abari bahari mu bantu kumbure na Pasteur Gasicen, ndibuka igihe yarakiri umwana, ariko nawe yoba yaragize igihe aho Imana yamuhezagiye, kandi ndizera yuko niwe yigeze kuvuga ngo nategereje gutahura yuko nk'uwizera ntegerezwa kubanza kwihana kugira ngo negere Imana mu buryo bushasha. Hari imibabaro, hariho ibintu bitegerezwa kuza kuri twebwe, kandi igihe turirimba ngo ubwiza ubwo tuzokwinjiramwo atagukekeranya na gutonyi, aho rero ndiyumvira yuko imibabaro itegerezwa kuza kuri twebwe kugira ngo dushobore gutakamba, dusemerere Imana bivuye mu bwino bw'imitima yacu, kandi duhure n'Imana, tugire umwimenyerezo n'Imana mu ico kibanza. Ni kuvuga mu kibanza aho tuba duhagaze, aho dushobora gufatira umwimenyerezo, aho twawuronkera hose canke uburyo bwose twawuronkamwo, ariko tukaba tuzi yuko hari ikintu cabaye ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. Abantu abo iyo mibabaro iyo mibabaro yo mu mpemu yabayeho, ntibasinde ngo basimbagurike. Igihe haje imibabaro ishitse, nk'uko n'ibyanditswe byera bivuga, hari umubabaro ushobora kwinjira, hanyuma hakaza mbere no gutinya, ariko igihe habayemwo ukuvuka, aho rero ibintu byose birahinduka, haba hari umunezero kubw'ubuzima bushasha ubumaze guseruka. Niko bimeze kuri twebwe twese, nta hariho guhungira. Mbere mu Vyesho Yohana 12 ibyo bitwibutsa igisato impande y'inzira, nk'uko bivugwa hariya, kiba kigerageza kumira byose. Ariko ubwa mbere ishengero rija mu mibabaro imbere y'uko uwo mwana w'umuhungu mu buryo bwuzuye bukwiye ashobora kuvuka. Hanyuma iyo mibabaro iza yo mu buryo bw'imwemu ikaza kuri twebwe, nta yindi nzira ishoboka. Mbega yozana na hehe? Hano ku isi ntibishobora kuza, kandi ntidushobora kuja ku gitanda ubwe ngo ndafise imibabaro ubu rero ngo ndafise imibabaro. Hategerezwa kuba hariho ukuvuka byo mu buryo bw'imwemu. Simvuga ibyo ndiko ndafite na bene data n'abashiki banje, ndabyumvira ndiko ndafite nata, ndabyumvira by'ukuri bivuye ku mutima, kandi ndi umunyakuri. Birakwiye ko twakira urubuto rw'ijambo ry'Imana, tukagira uguhura k'urukundo bikaba hagati y'Imana na twebwe, kugira ngo urubuto rw'Imana rushobore gushigwa mu mitima yacu, hanyuma mu gihe kibereye iyo mibabaro yo mu buryo bw'imwemu ishobore kuza itwikubiteko, hanyuma ubuzima bushasha buzovuka. Hariho ibintu byinshi hano ku isi, mu mbabarire bw'imvugo, ariko rimwe umwami yakoresheje ibintu byo ngaha ku isi yerekana ubwami bw'Imana mu mashusho atandukanye. Turabizi ubwacu ku bijanye n'uburyo bw'imwemu, bamye batinya abantu kumenya nimba umunsi washitse, ariko mu buryo bw'imwemu tukiza gutinya yuko ntibitarambira nk'uko. Mbega niko bimeze cyangwa siko bimeze? Ariko dutegerezwa gushika aho urwo rubuto rw'Imana rushigwa muri twebwe, kandi twarabyumvise kuri Mariya igihe Mariya yamugenderera,
yarabwiwe ati urabihiriwe mu bagore bose wagiriwe ubuntu waronse ubuntu uvuye ku mwami. hanyuma yaravuze ati ego mbega ibyo bizoshoboka gute je sindamenya umugabo. umumarayika aramubwira ngo mpwemu yera azogukubita igitutu kandi yisuma byose bizokuza ko ngo nico gituma kizovuga kuri wewe kizokwitwa umwana w'isuma byose. Pawulo yageranirije umwami n'ishengero hagati y'umugabo n'umugore, aravuga ngo harimo ikibanga rikomeye ngo iryo banga ndarivuze hagati ya Kristo n'ishengero, kandi hari ibirengeye ibyo. turabibona yuko guhera ku ntango hamwe na Eva na Adamu, Eva yari muri Adamu akugwa mu rubavu rwiwe, ishengero umugeni ryari imbere muri Kristo, urubavu rwa Kristo ruguruga igorogota, hanyuma amaraso y'igiciro kandi yera arameneka, twaracunguwe kandi twarabohowe, ubure twacitse impwemu y'imwe ubugingo bwiwe mu bugingo bwiwe. guhera ku ntango ibintu byose Imana yakoze byari bifite icyo bisiguye kandi bifite icyo bitumbereye. ubu rero muri kano gahe ka nyuma ako tubayemwo, Imana iracyatanga urubuto igaha ababivyi. murabizi ijambo ryo mu muhanuzi Yesaya, ahantu handitse yuko ijambo ryiwe ntirigaruka rigaragara, irungika imvura n'urubura kugira ngo bitange urubuto ku mubivyi kugira ngo bibe mu gihe gikwiye. uko niko urubuto rw'ijambo ryahishuwe. mbega twabivuga nk'uko rimwe ndibaza ko Mwene Data Frank arabivuga ahantu hamwe, ntidukeneye gukoresha ubwo burero nk'ubwo hano hantu, ariko hariho ahantu aravuga ngo igihe ishengero rishitse ahantu aho rifise inda itunganye atakintu kimwe kiriyo ritononywe n'ikintu na kimwe, hanyuma mw'iyo mbanyi itunganye ishengero rikakiramwo ijambo ry'Imana ritunganye kandi ryera. aravuga ngo igihe iryo jambo ry'Imana riba rimaze gushigwa muri yo mw'iyo mbanyi mu buryo bw'impwemu, mbega turashobora kubivuga iyo mbanyi ica yiyugara, nta kindi gisubira kwinjira. ubwo rubuto rw'ijambo ry'Imana aho rero ruraziganywa rukagumaho, nta kintu na kimwe kiza kwiyongera ko iyo igitereko canke imbanyi ica yiyugara. igitereko ndavuga ko inyuma yuko urubuto rw'ijambo ry'Imana rumaze kwinjira, aho rero imibabaro yo kuramukwa nayo irashobora gushika igihe kiba gishitse. nashaka kugira intege zo kubivuga nk'uko Mwene Data Frank yabivuga, akaca avuga ngo umuntu wese ari mu buryo bw'imwemu, umuntu wese w'imwemu ameze neza azotahuriza ibintu mu buryo bw'imwemu neza, ariko igihe cyose tuba dukora ubusambanyi mu buryo bw'imwemu hanyuma tukaba twakira ibintu byose, ibisobanuro byose n'ibindi byose, ngo ntibishoboka ko hagira ikintu kivuka gitunganye kandi cera. aravuga ngo inkumi cyangwa 144 ngo baratunganye kuko ntibigeze biyandurisha abagore hamwe n'abagore. turabizi ko muri Bibiliya abagore bisobanurwa n'amashengero, ibyo twese turabizi. turasoma mu Yohana 12 yuko umugore ni ishengero. mu Yohana 17 ishengero ry'isi yose nawe ni umugore. hariho uburorero bwinshi ubu bushobora kutwereka ibyo ari byo mu gihe cyacu, kandi nta kintu na kimwe tuba tugishobora kuvanga, ariko ni mu kwinjira byuzuye byera kandi bitunganye imbere y'Imana, ntituvange ikintu na kimwe n'ijambo ryayo. kandi mu buryo bw'imwemo uko niko nyene niko ukuvuka bwa kabiri biba, gusa biciye ku ijambo na mwemu, biciye ku bushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. hanyuma hariho ibibandanya ukuvuka bwa kabiri, urubuto rushasha rw'ijambo ry'Imana rushigwa mu kuvuka gushasha. hanyuma twarabyumvise mu makoraniro aheruka, Imana ishaka gukora ikintu gishasha. Imana ishaka gukuraho ibya kera kugira ngo ishire igishasha ishireho bishasha. ishaka gukuraho ibuye rigumye nk'ibuye, umutima ugumye nk'ibuye, ishireho umutima ushobora kwakira ibuye nta kintu ryakira. urashobora kubibaho imbuto umunsi nyuma y'uwundi.
ariko isi iba ishobora kubyakira, barategura bakahakorera hanyuma bagateramwo imbuto. Mu buryo bimwe murebe biratawuritse yuko umwami ategerezwa kurema muri twebwe umutima wakira urubuto rw'Imana. Inyuma yuko rwakiriye urubuto rw'Imana, turabizi yuko umwami aravuga ibyo bintu akavuga ngo umububyi yarabibye, hanyuma haca haza inyoni zo mu kirere, hanyuma haza ibi na biriya hano na hariya, ariko hariho hari hiteguwe kandi abagiriwe ubuntu n'Imana hamwe n'Imana baronse ubuntu bw'Imana kugira ngo bagire ivyamwa nk'ijana. Ubu rero birakwiye ko tugaba, turi abantu babiba gusa hanyuma bikagurukira ahantu hose, ariko birakwiye ko tumenya kandi umurimyi wese azi ubwenge, arazi aho bikwiye ko habibwa n'ahantu bidakwiye ko habibwa, kandi ibyo naco bimaze kuba wowe wo kwibesha. Murabizi igihe tukiri bato, ndabizi yuko twagerageza kwiyumvira duca ku ruhande gukora ibikorwa ngo kugira tubiheze ngo twihuse. Igihe utakoze neza nk'uko bikwiye, wariha ahubwo ibirushirije. Ibyo ntibikwiye na gato mu bwami bw'Imana kugira ikintu ukora cy'imirenzako cyo kurenzako. Misi yose ugakora ibintu bike Imana ishobora gukora igikorwa gikimbitse mbere muri twebwe. Ibintu bya kera by'ukuri bikaja ku ruhande, nkuko ibyanditswe bivuga ngo kuraho umuntu wa kera, nimwiyambure umuntu wa kera, mwambare umuntu mushasha. Hanyuma umuntu mushasha aba akeneye ibifungurwa bishasha bizima bitunganye bitangwa n'Imana ubwayo, kandi iryo ni jambo, ni urubuto, ni ubwo rero nibwo ruba rushizweho. Hanyuma igihe urwo rubuto ruba rumaze gushirwa muri twebwe, Imana igaba kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kongerwa ko kuri urwo rubuto rumaze gushikaho n'Imana ubwayo. Hanyuma aho niho nyine igabira kuri ibyo, nk'uko mu bidukikije byose igihe urubuto rubibwe, umuntu wese azi ibintu arashobora kucaharura. Nimba bifata igihe iki niki, urubuto rwose rufise igihe caco, kandi birazwi neza yuko ngaho aho babivye aho haza umusaruro. Niko bimeze, ni nako bimeze uburyo bimwemo. Turashobora guharura igihe ubwo buntu bw'Imana igihe bwaza kuri twebwe, yuko habaye gukorerwa gushasha, ibya kera bigashirwa ku ruhande kugira ngo ubwo rubuto rushasha ruzima rw'ijambo ry'Imana rushobore gushigwamwo. Hanyuma aho rero byose bica byugara, haca haza uwo ari we wese. Umugwanizi iyo ushobora kuza akavuga ibyo ashaka, ntituzigira tumwumviriza, kuko tumenya ibyo ari byo ku bw'ubuntu bw'Imana. Muri kino gihe nta kintu na kimwe gitegerezwa kuvangwa. Murabizi mu isezerano rya kera ntihariho uburenganzira bwo kubiba imbuto zibiri zitandukanye ku rubuga rumwe. Mu mateko ya Mose, Imana yaragabye kuri ibyo, nko kimwe waba ari umurima w'ingano cyangwa ikindi, ntiwari gushora imbuto zibiri mu murima umwe. Aho hari mu byagezwe bya Mose konyine. Kandi mbere n'impuzu zacu zitegerezwa gukorwa zikozwe mu buryo bumwe, atari mu bintu bibiri bitatu cyangwa bine bitandukanye. Imana iranka uruvange rwose. Imana ni Imana ya gahunda, kandi igifise umurima w'ingano ikeneye umurima w'ingano. Igihe ubwo nyine ibonye yuko harimo ugwamfu yaravuze ngo ni umwansi yabikoze. Ahantu hose hari urundi rubuto ruba rwongewe ko ku rubuto rw'Imana, turashobora kuba dutekanye tukavuga ati ni umugwanizi abikoze. Hanyuma abigishwa baravuga ati, mbega turagenda kurandura ubwo gwamfu? Umwami aravuga ngo reka byose bikorane gushika ku isaruro. Ariko Imana itugira uwo buntu kugira ngo tube umurima w'ingano bagiriwe ubuntu imbere y'Imana, bahezagiwe n'Imana, dushobore kugira umwimenyerezo mushasha w'ukuri n'Imana, hanyuma ibintu byose bishobore gucika bishasha. Kandi iryo jambo rishasha ry'Imana ngo twabivuga nk'uko muri ryo imbere ni rya kera cyane, ariko rishurwa mu buryo bushasha, rigashirwa guterwa amatara rikamurikwa.
tukaryakira turyubashe mu mitima yacu tutarivanze hamwe n'ibi na biriya, ibyiyumviro by'umuntu hano, ibyiyumviro by'umuntu hariya. Umuntu umwe yarambwiye ati Mwene Data Frank ati narabaye cyane, nageze mu nzu aho ubutumwa Mwene Data Branham buguma burungikwa, hanyuma ndabona ubutumwa bw'ibi n'ubutumwa bwo Mwene Data n'uwundi. Hanyuma umuntu yarambarije mbega nokora iki? Hanyuma ndamubwira ati nta kintu na kimwe wokora. Umuntu atatahuye yuko ukubiba kwera kw'Imana kwabaye muri kino gihe ataruvange na rumwe, nawe ubwiwe ntabaravuga ubwa kabiri ubw'icizigiro kizima, aguma avangavanga mu buzima bwiwe bwo kwizera, akavangavanga hamwe n'ibintu minsi yose bitari byo, hanyuma akongera ko ibintu by'ukuri, agace yumvira ko ibintu biza kumufasha. Oya, ibyo ntibigenda, ntibimeze neza. Ntushobora kuvanga ijambo ry'ukuri ukarivanga n'ibintu by'ikinyoma hamwe n'inyigisho z'ikinyoma. Ntidushaka kwiyemerera guca urubanza kuri ibyo, ariko turizera yuko ijambo ry'Imana rishobora kuvangwa, kandi turizera yuko Imana yarogetse umugurano wayo umuhanuzi, kandi yuko iryo jambo ryadushikiriye nko guhishurwa kuzima kw'Imana nzima muri kino gihe. Ibyo je nta kibazo na kimwe bintera kuba nzi yuko Imana yakoreje abantu batandukanye mu bushobozi, ariko ibyo kandi ntibintera ikibazo kuba no kwatsa umuriro. Ibyo ntibinteza ikibazo nabyo. Nimba natahuye ibyo Imana yakoze muri kino gihe, ni kana gatonyi kureka ibindi bintu byose bigenda nyene bizimata, hanyuma je nkahanga amaso gusa nkaraba ibyo Imana yatanze igatanga muri kino gihe. Ibisigaye nabyo nibyo gusamaza gusa, ibindi byose bica ku ruhande y'intego. Ibisigaye byose ni uruvange gusa, kandi uwo mubiri ntushobora kwiyugara kugira ngo ugukura gutangure. Mbega ibyo murabitahura? Kugira ngo ukura kw'impamvu gutangura, igihe cyose ibintu biza bikagenda, nta kintu kimwe kiriyugara. Hano urumviriza, hano hari kumviriza, hano kwiyumviriza, ari kumviriza, nta gukura kubaho, kandi imibabaro yo kuramukwa ntiza. Kandi twese tukiyumvira yuko ngo tuguma turonka bibandanya, ngo kandi ngo ntitugira iyo mibabaro, ngo kandi ngo ntituronka uku kuntu ukushikwamwo. Reka tuvugishe ukuri ubwacu, kandi turi imbere y'Imana twibaze ikibazo: nimba by'ukuri twarikuye ko umuntu wa kera hamwe n'ibintu byiwe byose, kandi ibyanditswe biratubwira amakuru abereye ku bijyanye n'ibyo. Nimba turiko bimeze, dukeneye umwimenyerezo mushasha hamwe n'Imana. Birakwiye yuko babitubwira hano mu gihe hakiriho igihe, kugira ngo dushobore guca muri gahunda, haba ururimi rwacu hamwe n'ibindi canke ikindi. Kandi imisi yose Imana irabizi guhera kera amajambo mabi mu isi yose, nta kintu kibi. Yakobo arandika ngo nta kibi gisumba ururimi, Yakobo 3. Nje gituma kuri Pentecote ururimi rwaraturiwe, hanyuma rugabwa n'umuriro w'Imana, kugira ngo abantu bamenye ibiriko biraba. Igihe babakuye ko ururimi nk'ubwo buryo, ibintu biratandukana, kuko umuntu wese aca atakaza. Kuri Pentecote Bibiliya iravuga ngo indimi z'abaserutseko zitandukanije ko nk'imiriro. Kubera iki uko byabaye konyene? Ni kugira ngo bahagarike gukoresha nabi ururimi, hanyuma ruje ku ruhande rw'Imana, kuko Imana iravuga kandi ishyiraho gahunda aho bikwiye. Ariko dukwegera igihe inyuma, kandi Imana bikayigora hamwe natwe aho ngene twobifata ngo tubone ko igihe kirenze. Mwene Data Branham yahatse kuvuga imyaka 20, aravuga ngo simbona ikintu kimwe gitegerezwa gusohoza, ngo ariko ukugaruka k'Umwami nico kintu nyine turindiriye. Mbega Imana duhaye ubuntu bingana gute mu imyaka yose? Kandi niye mpamvu n'intumbero y'amakoraniro yacu. Mbega bijanye gusa no kuba ariko kw'Imana ico dusobanura, tukagira ico dusigura ko canke tukavuga imigani. Oya, Imana yaduhamagaye kugira ngo ikore ibintu byose bishasha muri twebwe, ishemwe urwo rubuto rushasha rw'ijambo, kugira ngo irugabeko, kugira ngo ugukura gushobore kuza, hanyuma imibabaro yo kuramukwa ishobore guhagarara,
hanyuma hagire ikintu gishasha gishobora kuvuka ku bw'ubuntu bw'Imana yacu. Ni kubw'iyo mpamvu twumviriza hano. Hanyuma haravuga ngo icyo umuntu abiba nico azoronka. Hano ntitwabibye inkuru, ariko twabibye ijambo ry'Imana ry'ukuri, kandi iryo jambo ryera ry'Imana ritegerezwa guhaguruka mu bushobozi no mu bwiza, nk'uko kiriya gihe kera byabaye hamwe na Mariya muri we. Ijambo ryambaye umubiri, ijambo ubwiwe ni mwemu, niko byanditswe, ariko ryambaye umubiri kandi riba hagati muri twebwe. Ubu rero turi ijambo ry'Imana ryambaye umubiri. Muri iryo Imana yatanze amasezerano ryo muri kino gihe muri twebwe, kandi muri twebwe twese. Aho rero niho amasezerano yo muri kino gihe, kiriya gihe yarasohoje, uyu munsi naho asohoza muri twebwe kandi biciye kuri twebwe twese. Kandi nta yindi nyishu ihari. Tugomba kuba abanyakuri, tukavugisha ukuri hagati yacu, hanyuma tugasaba Imana umutima utigabuye, kuko abayigirira icizere batigabuye baba bafise amasezerano yuko Imana irahezagira. Imana ihezagira abayigira icizere bose atakugabura, kandi iraduhamagara ikatubwira ngo nimutekane, mugume hamwe, mumenye ko ndi Imana, nimuceceke, mumenye ko ndi Imana. Ni Imana, kandi ijambo ryayo ryaravuzwe, yarihishuriye abo barondeye, kandi babona ubwisho kuri yo. Ubure igihe cyashitse aho dutegereza kugaba yuko ijambo ry'Imana ry'ukuri rishigwa mu isi, iteguwe mu mitima yacu, ku buryo bw'uko atakintu kindi gishobora kwinjirayo. Hanyuma tuca dushika ahantu ho gushikwa k'ikimenyetso. Mbega n'abantu bangahe bakavuga ngo mu butumwa bwiza bwuzuye, bakavuga byoroshe ngo nashyizeho ikimenyetso. Uyu munsi bizera ibi, ejo bakizera biriya, atari ibyo Imana yavuze. Mbega ni iki Imana ishyira ku kimenyetso? Igihe turabye abantu bizera ibi bakizera biriya, ariko si ibyo byose. Ariko haranditswe ngo shira ikimenyetso ku ijambo ryawe mu bantu, mu bigishwa. Yashyize inyigisho ziwe mu bigishwa biwe, kuguhishurirwa ku ijambo ry'Imana, aho ijambo ry'Imana ryahishuwe na mwemu yera, rigashigwa mu mitima yacu, bigategurwa kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kuvanga ko mu mvugo cyangwa iyindi bice ku byumviro by'abantu, ariko rikaguma rigera kandi ritunganye. Aho rero wa mwemu yera nyene, umwe yatanga uguhishurirwa kw'ijambo akarishira mu mitima yacu, uwo mwemu yera nyene araza akadushira ko ikimenyetso ciwe ahatarimwo uruvange. Aho rero nta kintu kimwe kizoba. Umuyaga wose w'inyigisho woza ukisuka, umuntu wese akaza kuvuga ibyo ashaka, aho umutima ijambo ry'Imana riba rimaze gushirwa ko ikimenyetso. Uguhishurirwa kw'Imana nzima kuba gufise ikibanza cako nk'uko byari bimeze kera ahera. Ubwo rero turi urusengero rw'Imana, ijambo ry'Imana ryo guhishurirwa rishigwa muri twebwe. Kandi iminsi yose ntibikwiye kuvuga ishengero mu buryo rusange, ukacumvira ahantu kanaka ati ego wicaye hagati hari ishengero hano, ariko birakwiye ko tubona ibyo bintu nk'ingingo ku giti ciwe. Ijambo ishengero rigizwe n'ingingo nyinshi, kuvuga yuko ni nk'umubiri umwe ariko hari ingingo nyinshi. Ikibazo nico kumenya nimba buri rugingo rwose, nimba jewe, nimba wewe dufise uwo mugabane ku giti cawe ku Mana, mu ijambo ry'Imana hamwe no mu gikorwa ca mwemu yera. Ntidushobora kuvuga gusa ati heraba uburendi mu ishengero. Birashobora gushika yuko ibyo twita hano ishengero atari byo birakeneye kuba ishengero nk'uko Imana ibishaka kubibona. Canke abagize ishengero nabo bavutse ubwa kabiri, bamurikiwe, barongowe kandi buzujwe, bashyize ikimenyetso na mwemu yera nyene. Ni inzira iyo Imana icamwo hamwe natwe twese. Ntidukwiye guhazwa no kuvuga ngo yego ngo mwami ngarahezagira mu ishengero ryacu, ngo mwami ngaravuga, ngaratuvugisha n'ibindi. Ibyo byose ni byiza. Turashima Imana
kubwo amajambo nk'ayo, kuko Imana idahezagiye nitwoba turi ngaha twese. Ariko ibyo gusa ntibihagije. Nimba tudashobora kuvuga ati umwami yamvugishije, umwami yambwiye ati umwami yambwiye ibi nibi byankoze ko Imana yari ifise ibyigambiriye byiza kuri jewe, birakwiye ko haba umunsi iyo migenderanire y'umuntu ku giti ciwe n'Imana, umwe wese kuri twebwe dushobora gutabara yuko Imana ishaka kutuvugisha, kandi bikaba uko nyene umuntu ku giti ciwe. Nta bundi buryo buhari, ndababwiza ukuri, atari uko tuzinjira ariko ntitushobora kwibira, tuzoshobora kwishiramwo nk'ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo. Kandi nubwo bimeze nk'uko, twebwe twese dukeneye umwimenyerezo mushasha hamwe n'Imana mwiza mushasha kandi w'ukuri. Igihe dusigaranye ni kigufi cyane. Igihe twiyumvira twese kandi twese tugereranije amajambo yacu, tugumya ururimi rwacu, kandi nimba twiciriye bugufi imbere y'Imana nuko turi kwese, tukavuga tuti mwami nyihishurira mu bushobozi bwawe no mu bwiza bwawe, nk'uwazutse, nk'umuzima, nk'uwavuze ngo isi ntizosubira kumbona ngo igihe gito, ariko mwebwe muzombona. Abigishwa bose ba Yesu bagize umwimenyerezo n'umwami. Nta n'umwe muri bo yashobora gufatira ku byo uyundi yari yabayemwo. Umuntu wese yagize uguhura n'umwami Yesu. Uko niko twese tugerageza guhura n'umwami, tugerageza guhura n'umwami, umuto canke umukuru, uko igikorwa cyose twari dufite gukora. Ndibaza ni Mwene Data yasubiyemwo ibyo Mwene Data Duplessis yavuze ngo Imana ifise abuzukuru, ifise abana gusa. Umuntu wese tuza kuza ku Mana akagira umwimenyerezo n'Imana mu buryo ubwo nyene, agahura n'Imana mu buryo ubwo nyene. Sinziga nibagira uriya mugoroba iciyumviro yuko urubuto rw'Imana rutegerezwa gushigwa mu gitereko cyo mu buryo bw'imwemu, kica ciyugara mu nyuma kugira ngo ntikigire ikintu kimwe gishobora kwakira kindi, ariko kigume cera gitunganye kugira ngo hagire ikintu gishobora gushika, kugira ngo hagire imibabaro yo kuramukwa ishobore gushika. Iminsi yose turabirindira tukabona nk'aho umenga na kimwe gishika. Murabizi icyo nshaka kuvuga. Imana idufashe, iduhe gutahura ko mu buryo bw'imwemu kandi gutunganye ku byo ari byo muno mwanya, kandi twese tuzoba abafashije byihuse. Hanyuma tuzitwararika ibyacu, umwe wese yitwararika ibyiwe, hanyuma tugire ukubaha Imana no kubahana hagati muri twebwe, ukumenyana, tuzotahurana, tuzokundana, kandi tuzotwarana bamwe ku bandi mu masengesho. Nta n'umwe azoruhukira ku byo ngambiriye. Nshaka kuvuga nta muntu n'umwe azosuzugura ibyo ngambiriye. Murabizi nkunda kuvuga ngo ufise umutima umeze neza atahura byose mu buryo butumbereye. Hanyuma hari umuririmbyi umwe akavuga ngo bugingo, mbega uratunganye imbere y'Imana, mbega utunganye hamwe n'imbara, mbega tumeze gute imbere y'Imana kuno mugoroba, mbega tumeze gute mu buryo bwacu bw'imwemu, mbega twoha umwami igitereko cyo mu buryo bw'imwemu kugira ngo twakire ijambo ryiwe ritunganye rishuwe ryo muri kino gihe, urubuto rwiza. Imana yaduhaye ubuntu kuko yabwiye Mariya ngo yavuze ngo sinzi umugabo n'umwe, sindamenya umugabo, mwe muyera ngo azogutera igitoto. Mbega igihushane n'ibyabaye kuri Eva ntigeze avuga ko atigeze amenya umugabo. Hanyuma Paulo akandika akavuga ngo nk'uko inzoka yashutse Eva, sishaka ko namwe mushukwa ku nyifato yanyu ku bijyanye na Kristo, ariko aravuga ngo ndihata kugira ngo ndabazane imbere ya Kristo muri nkome itunganye. nizo nguvu zamwe mu w'Imana muri buri mutima wose ugenewe kwihweza ubwiza bw'Imana. Umwami ashobora kudufasha kandi ashobora kuduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwiwe kugira ngo dushobore kuraba neza, hanyuma tuvuge tuti mwami uduhe imigenderanire y'urukundo nawe, ushireho urubuto rwawe, ugabe ku ijambo ryawe ryera ry'igiciro,
kandi agire ikintu kiba kugira ngo abahungu n'abakobwa b'Imana bashobore kuvuka nk'uko hari urume rwo ku mutwenzi rugira icyo rukora. Umwami yaravuze ngo eheraba ndakora ibintu byose bishasha, ibya kera bitegerezwa kurengana, bitegerezwa kuzimangana kugira ngo haze ibishasha. Umwami ubwiwe arabigabamwo. Umwami yahimbazwe. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, twese hamwe tuje imbere y'inyonga zawe, turagusaba ngo utugire ubuntu twese. Wewe wenyine niwe ushobora kubikora. Uzofasha, tugufitiye icizere. O Mwami, nta n'umwe yarazi ibiza kuvugwa uyu munsi, nta n'umwe yabyiyumviriye ko wabitanze uko. Mwami, tubyemeranye amashimwe. Ubandanye kutuvugisha Mana. Mwami, ube umukwe wacu, ube byose kuri twebwe, ube byose kuri twebwe. O Mukiza, urukundo rwa mbere rugaruke, urwo rukundo rwawe. O Mana, ijambo ryawe ry'igiciro rishigwe muri twebwe nk'urubuto rutunganye. Aho rero uzobigabako, uzobijako, uziyatura kuri iryo jambo. Uzotanga ukwinjira, uzotanga ukuvuga gushaka mu bantu bawe. Turagusenga kandi turaguhimbaza mu izina rya Yesu. Mu gice cya 66 ku murongo w'icenda muri Yesaya haranditse, Yesaya 66 umurongo w'icenda, mbega notuma baramukwa sintume bavyara? Nikoraho abaza ko ari jewe ntuma bavyara, noba boheramwo inda? Niko Imana yawe ibaza. Hanyuma ku murongo w'indwi aravuga hano nyine muri Yesaya 33 ngo Siyoni atararamukwa haravyara, ngo ibise bitaraza havyara umwana w'umuhungu. Arabandanya, ibi ni Umwami ategerezwa kubitanga. Biraba twebwe canke biraba Abisirayeli, ni Imana imwe, ni rya jambo nyene, urubuto rw'ijambo ryayo rushigwa muri twebwe. Iduhezagire twese kugira ngo dushobore kubona ijambo ryayo rica mu mitima yacu, turigumye, dushobore kurishaka ku mutima, kandi tureke Mwene w'Imana akore gushika aho azosoza ivy'Imana yigeneye gukora. Data uri mu ijuru, turagushimira kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Ijambo ryawe ryadukoze ko iminsi myinshi, kandi intego yawe Mwami no gushikana natwe ku ntego. Mwami, ntituvyemera tubifata minenegwe, ariko turabane ubuntu. Mukiza wanje, urabona aho tubuze, urabona aho je mbuze naho tubura twese. Mwami, ntuje kure yacu, ntitujya kure ngo tuvuge ngo nta kimwe dukeneye, ngo turatunganye, ariko turaca bugufi tukatura, turi imbere yawe yuko ibintu bitameze nko byategerezwa kumera mu buzima bwanje no mu buzima bwawe. Twese udufashe kwerezo ry'uno mwaka kugira ngo dushobore kurengana byose, dushobore kuja imbere, dushobore kwigenzura, twirabe Mwami, dushobore kuba turi mu bigororotse hamwe nawe, hamwe natwe twese. Mwami, utugire ubuntu. Turagushimira. Ubane na Mwene Data mukundwa igihe azogenda ejo aza Zurich. Uhezagire ubwoko bwawe na hariya naho, uhezagire ishengero ryose, umubiri wawe, uhezagire abatoranijwe bawe hose mu bibanza byose, ahantu hose mu bihugu byose. Mwami, niryo sengesho ryacu. Urabizi imitima yacu, urazi ibyo twiyumvira. Ubane natwe kandi ubane na Mwene Data wacu, ubane nawe
umuhezagire, ube ijambo mu kanwa kiwe, umuhe ibyo ategereza kuvuga. Turabizi yuko nimba utaduhaye ibyo utegereza kuvuga, turabizi yuko turi abakene, turagaragara mwami. Turakeneye yuko utuvugisha mu buryo burushirije. Izina ryawe mwami rihimbazwe kandi rishigwe hejuru ku bw'ibyo. Haleluya, amen.